Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese nshuti bakunzi b'ikiganiro Power of the World canke se ubushobozi bw'ijambo n'umugisha n'umunezero kuba Imana yaguhaye ingabire y'ubuzima. Rero ndashimira Imana cyane no kuba uri kurakurikirana rino jambo tugiye kuganira. Ni jambo Imana yashize ku mutima wanje numva no shikiriza tukariganiraho akanya gatoya. Ndasoma rero mu Yesaya igice caho ca 61 ku murongo waho wa mbere. Ndasoma mu izina rya Yesu. Mpemu uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Mwami Yesu adufashe cyane. Aya n'amajambo Yesaya yariko aravuga ahumuriza ubwoko bw'Imana. Numvise ko twoshobora kuganiraho gatoya. Birashoboka kumbure ko ushobora kuba uri mu bihe byo kubohwa na Satani, mu bihe by'ibohero, mu bihe by'amabohero. Ibohero sirigaragara gusa, kumbure umuntu ashobora kujamo mu buryo bugaragara, ariko umuntu ashobora no kuja mu ibohero ryo mu buryo butagaragara, ryo mu buryo bw'impemu twokwita iryo mu buryo bw'impemu. Urashobora kuba mu ibohero kumbure rigaragara ariko n'ibohero ritagaragara ryo mu buryo bw'impemu, kuko hari abantu benshi bagenda Satani yaraboshe imitima yabo, Satani yaraboshe ubuzima bwabo, Satani yarababoshe n'ingeso nyinshi zitandukanye, yarababoshe na karande, yarababoshe n'ingeso zanse kurekura ubuzima bwabo. Ugasanga umuntu arabaye mu ngeso, arayihana kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, akamavuga ati mwami nagira ndabashingira intaye gatoya. Hari umuntu umwe twigeze kuba ico gihe nari umuririmbyi nararirimba, twari dusengana rero buri gihe tuje mu masengesho gusenga ku karago. Yarafise ingeso novuga yuko yo gusambana hamwe no kwisambanya. Rero akenshi iyo twaje ku karago twaratura ibyaha twakoze tuje gusenga mu ijoro, misi yose niyatura icaha kimwe. Haragera igihe twese tukimenya caha ciwe kiramenyekana ku buryo turiko turazunguruka umuntu wese ariko yatura avuga icaha yakoze, akaca asubira akavuga ati nasambanye kandi nisambanyije, no kuwa kane akongera agasubira ati nasambanye kandi nisambanyije, akaguma bisubiramo kenshi gashoboka, aguma abivuga. Ni kuvuga yarihana, byari byararengeye kuba ari icaha akora, ariko ryari ibohero yari yaragiyemo, Satani yaramushizemwo, kandi ubwiwe adashobora kwikuramo kiretse Imana yonyene ishoboye kumukuramo. Till God reveal to you, Imana iguhishuriye ugatahura ikintu runaka, uvuga ati kino kintu cama kiza hihana nigihere kiva kuki, and then ukavuga ati mwami fasha kugira ngo ushobore kubohoka kuri kino kintu. Hari abantu benshi bama bihanyikiye ibintu byinshi ariko byanse kubohoka ku buzima bwabo. Imana igufashe igukure mu ibohero. Icaha subusambanyi gusa, ariko hari ibyaha by'ububesha. Abantu babesha bafundika umuntu ku gati, akakubesha akakubwira ibintu kabisa ukumva umenga n'ukuri, akakubwira ibintu byinshi biteye ubwoba. Hari abantu novuga yuko biba ubusuma, biba kugira ukomeye. Rero uwo mukobwa ndakivuge ko murenda kirangize, buri munsi yarageze igihe avuga ati Imana imbabarire nasubiriye gukora caca, Imana imbabarire nasubiriye, tuteba tumwita nasubiriye, kubera yuko yaracumura misi yose caca kimwizingire kakaguma avuga ngo nasubiriye. Bisigura yuko Satani yari yamushize mu ibohero, kandi ntabwo yari bwayishurirwe kari ibohero Satani yamushizemwo, kubera yuko yacihana buri munsi ariko vyanka. Ariko nagira ndakubwire kuko Yesu azoza nk'igisuma, atamuntu numwe azi umunsi n'isaha azozira. Mwene data ntukagironke ijwi rikuremesha mu mutima mu gihe wama wumva ko ari icaha cama kikwizingirako, canke si ibintu vyama bikwizingirako. Amabero rero ni menshi, amabero y'ivyaha, ariko hari n'ayandi mabohero yo mu buryo bw'ibigaragara abantu bashobora kubamwo. Umuntu agashobora gukora ibintu iterambere ntiriboneke ku buzima bwiwe, kwegera imbere, gutera imbere, kwaguka, gutera intambuko, kugera ahantu kure, ugasanga ni ikintu
ikintu kigoye cyane ku buzima bwiwe. Always arashira imitahe mu bintu, arasaba amakredi, arasaba amadeni kugira ngo ashobore gukora nibyo. Nutakora ntabwo uzoshobora kugira ikintu na kimwe. Imana ntabwo izomanuka ngo imanuke nk'umupara ngo ishobore kuguhereza ngo imanure mani ivuye mu ijuru cyangwa se ngo ize kukugaburira utakoze. You must work. Utegerezwa gukora nibyo, kino chance ukora ikindi, niki chance ukora ikindi. Utegerezwa gukora kugira ngo ushobore kugira icyo ushoboye kugeraho. Birebwa ngo nzohezagira ibikorwa by'ibiganza byanyu, ukore hama Imana ihezagire ibyo wakoresheje ibiganza byawe. So what I am trying to mean niki, hari abantu benshi basaba amadeni, ugasanga arasabye ideni agiye gukora ariko birahombye. Yagerageje gukora ubwenge, akarondera skills, akarondera knowledge, akarondera ubumenyi butandukanye kugira ngo ashobore gukora, ariko still akamahomba. Hari abantu bahemukirwa cyane, bamana ama deception, baragerageza gukunda, bagerageza kwitwararika abandi ariko bakama bahemukirwa. Imwemu yo guhemukirwa irabakurikira cyane. Hari abantu basaba amakredi ariko bagahomba. Hari abantu bakora ibintu Satani yabashize mu ibohero, naho bakora ibintu inyatsi irabomako. Nibyo kora ariko usenga Imana, man I'm going to walk, ngiye gukora iki jana nanje imigozi yose Satani yoshira yozibira iterambere ryanje kugweho. Imana ikurungikira aba divine connectors, divine ladders, abantu bakurongora, abantu bakugeza ahantu, abantu bakwereka ubumenyi bundi ati naho uri kurakorera ngaha no ngaha naho hameze ukunuko. Imana bakurungikire mu buzima bwawe, bakubere umugisha kandi nawe ubabere umugisha. Birashoka kumure kumaze imisi ukora ibintu byanka, reka ndagusengere kugira ngo Imana igucire inzira, ikugurura umuryango, isenyure ibihome bihagaze imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Father God, ndasengeye umwene data, birashoboka ko yakoze ubuzi bwinshi ariko bikanga kubera impemu y'inyatsi yamukurikirana. Birashoboka mwa Imana ko yihanye kenshi ariko bikanga kubera impemu za karande zo mu miryango yiwabo, impemu z'ibitero bya Satani bitandukanye zabunye zimubroka. Satani akamugarira ahantu, kamubohera ahantu, ntashobore gutera imbere ngo ava ahantu hamwe ngashobore gushika ahandi. Is always suffering. Satani aguma rira muhindura amateka, mukure mu ibohero ry'abadayimoni. Ubuzima bwe bubandanye, ubuzima bwe busubire guhagarara ahantu hamwe. Niyakora ronke, niyarondera ronke. Yesu kuko baravuze ati mudodore muzokugururirwa, muhamagare muzokumvirwa, muzokwitabwa. Rero nawe ari karagerageza gukora kugira ngo ashobore kugira icaronse. Muhezagire niyakora ashobore kugira icaronse, muhezagire niyarondera ashobore kugira icagezeko. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti dusenze kandi twizigiye. Ndagushimiye ko ugiye kwibuka ababene data, n'uyu mwene data ari karasengana nanje, umugirire imbabazi, umuharire icyaha cyose n'igisa naco mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Umugisha w'Imana ubane namwe. Jewe mwari kumwe, nitwa Nitezuwera Justin, muhezagirwe cyane, mugira ibihe byiza.